Mugire umunsi wa mbere mwiza. Uburundi butsinda Tanzania kabisa. Inyuma hafi y'umwaka wose Intamba mu rugamba zitazi ukuntu intsinzi isa, butsinda Tanzania igitsindo kimwe mu busa. Vyasaze ntibazonkiza ku minota 86. Bwaheruka gutsinda urukino, ngira ku rukino rwabahuje na Sudani, bakarutsinda 5-2 mu kurondera itike y'igikombe ca Afrika ca 2019. Hari haheze igihe kirenga umwaka Burundi buteronka intsinzi. Jimmy ndayizeye kabisa, ubona ko abakinyi bafise courage, bitanga, hariho intensité, ubona ko bakeneye intsinzi. Akaba rero Burundi bwatahukanye intsinzi, kabisa. Nivyo ko rukino rwa kivandimwe ariko iyo ntsinzi yagarukanye icizere. Ubu Burundi bwashobora kuja gukina ukumva umufana ati nta mupira nje kuraba no gutsindwa gusa, ariko Burundi Intamba mu rugamba kabisa zikriya exploit hariya kuri Benjamin Mkapa Stadium, buganukana intsinzi bwisubiza icizere, bavuga ati ubure biracashoboka. Handevu ni mu 11 ku rukino rwa Mauritania, nyuma y'urukino kizigenza w'Intamba mu rugamba. Saide Belahino avuga ati none turaryohewe, ati intsinzi ndayituye abarundi bose, ati bari bayikeneye, ati numva nishimye cyane. Anavuga ati urusigo rukino rwacu atahakwa rukwitegura bisanzwe. Urukino rwacu nugo mu 11 tuzokina na Mauritania, tukaronka itike y'igikombe ca Afrika kane, tukigenza neza, tukareba yuko twoyisubiramwo. Anavuga ati turishimye cyane kuba kizigenza wacu wa kera Saide ntibazonkiza yongera gutsinda, kuva garusa kigenza neza, ati nivyo igiciro gihambaye kuri twe, ati ni enjoying kabisa. Anavuga ati impamvu Tanzania mutatsinze, umengo mufise abakinyi bashasha, umengo ntimuramenyerana, ibintu nk'ivyo. Kizigenza w'Intamba mu rugamba kabisa, anakeza abajuwere loko wabanye baje ba defenseur bamusongati. Anavuga ati abajuwere bahora bakinira ngayi wacu ba Onesime, ati bigenje neza, biyerekanye, ati n'abajuwere baraba bakina muri under 20 mu ntamba z'abatezi imyaka 20, ati nabo ndabakeje kabisa. Ati intsinzi ndayituye abarundi bose, ati ariko siko gwa urukino rwacu. Urukino rwacu urukino tuzokina na Mauritania, nizi nkino tugiye gukina zo kurondera igikombe, itike y'igikombe ca Afrika. Mugerero His Excellence nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi no yagize ijambo atangaza ku rubuga rwa Twitter, avuga ati ndakenje Intamba mu rugamba kabisa, ati muhesheje iteka igihugu cabibarutse, ati nimutera imbere kabisa, kirabipfurije gutera imbere, ati natwo tuzobafasha mu byo muzoba mukeneye vyose, ati ko turi kumwe twese birashoboka. General Major Evariste ndayishimiye nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Burundi wanakeza umugwi serukira igihugu kabisa, wakoze ibintu vy'ubukapo. Bona ko Jimmy ndayizeye akoze ibintu biri byananani mutombora mu nkino zirenga 14. Ubona umugwi wa kino witanga, ufise courage, umugubona nyine kushaka intsinzi. Bitandukanye nabijya vya mutombora, umugwi wabona uri murakina, ubona nyine uri ukina mengo urindiriye urukino ruhera tuta bintu biboneka ntabona ivyo urimo. Ayo kubona ko kabisa Intamba zagarutse babandanije kujya, nankeka ko Intamba mu rugamba zishobora gukora akantu keza zikagaruka zikaba Intamba mu rugamba tuzi. Ibinyamakuru vyo muri Tanzania navyo vyari vyasaze ku ma front pages yavyo bivuga ati Taifa Stars hoi, bigina rero biragaruka ku rugo rukino, ati Taifa Stars kabisa vyari vyanze, ati Burundi yampa kazi ya ziada ndayiragije akaba ari umumenyereza wa Tanzania, akaba nawe ari Umurundi. Bigina biragaruka ku rugo rukino mu gihe byo bivuga ati Burundi yalipa kisasi kwa Stars. Akaba rero abatanzania bagiye bagaruka cyane kugo rukino wararuhuje muri na Tanzania, avuga ati Barundi baradukoreye ko
Abarundi kabisa bari batwice ngaha kwa Mkapa. Ti Burundi yawanyamazisha wa Tanzania kwa Mkapa. Ti Abarundi reka ti bari batwishika rero inama mu rugamba kabisa zigarutse tuzitege zigiye kwica abantu zekora ibintu vy'ubukapo. Urukino rwa Mauritania bisabwa barutsinde rugarukana icizere cyo kuja muri kane ya 2021 nimba rutsinda icizere kizoba kigarutse ku rugero rwa 70% bizoba bigishoboka 100%. Bisabwa banze barutsinde mu 11 ibintu bibandanye bigenda neza. Mugihe Burundi bwarimo buratsinda Tanzania hakurya y'amazi Iburaya harimo harabinkino za UEFA Nations League. Ubufaransa bunganya na Portugal, ubusa mu Burundi ku rukino rwabereye i Paris. Ubutaliyano bunganya na Pologne, ubusa mu Burundi. Israel itsindwa na Czech Republic 2-1. Uburusiya bunganya na Turkiya 1-1. Serbia itsindwa na Hungary 1-0. Ubugiriki butsinda Moldova 2-0. Kosovo itsindwa na Slovenia 1-0. Scotland itsinda Slovakia 1-0. Iceland itsindwa na Denmark 3-0. Harimo igitsindo cha Christian Eriksen yarakina Tottenham. Mu gihe Ubwongereza burimo buratsinda Ububirigi 2-1. Croatia itsinda Sweden 2-1. Norway canke Norvege itsinda Romania 4-0. Harimo hat-trick ya Erling Haaland umupeti kabisa tsinda 3 wenyene. Akaba rero zini nkino zarimo zira Finland itsinda Bulgaria bitsinda 2-0. Armenia inganya na Georgia 2-0. Mugihe Lithuania n'imiranganya na Belarus 2-0. Nyuma y'urukino Kylian Mbappe kabisa avuga ati naraye mpuye n'umu idole wanje. Wonigira ko vyose watumye nkunda football, watumye umbonera ko ibintu vyinshi mufata nk'ikitegerezo canje. Cristiano Ronaldo kurubuga rwe rwa Twitter avuga ati idol, king, god, Cristiano. Avuga ati kabisa nari mwe n'umu idole wanje. Akaba ari inshuro ya mbere bahuye barimo barakinira mu migiserukira gihugu. Bari bamaze guhura incuro imwe barimo barakina muri club Real Madrid na Paris Saint-Germain. Bakareba bongeye gura bose barimo barakinira mu migiserukira gihugu yabo. Bavuga ati nahuye n'umu idol wanje uwo nigira ko vyinshi, uwo nita nk'umukinyi w'ibihe vyose mu mateka y'umupira w'amaguru, god, the greatest of all time. Guys, tuciye tuja mu yandi makuru abayavuzo cyane ku mugana wa Buraya. Nuko ikimenyesha makuru kwa Sio Mercato kivuga ko Inter Domira yizeye kuzosinyisha umusatizi wa Manchester City Sergio Kun Aguero ku buntu mu mpera zino sezo. Mu gihe Dombalo ivuga yuko Man City itegura kuzosinyisha Erling Haaland kubasimbura Sergio Kun Aguero mu mpera z'isezo aramutse agiye. Ari nako kandi na Keita umukinyi wo hagati wa Liverpool yamaze gupimwa gasanga yaranduye COVID-19 coronavirus, ariko kumwe n'abandi bakinyi bane ba Guinea Conakry bakaba rero bagiye kuja muri isolation hagati y'imisi 10 na 14. na Keita akaba azosibira urukino rwa Everton, rwa Ajax muri Champions League hamwe n'ugwa Sheffield. Akaba rero kandi na Ashley Young yamaze gutuwa coronavirus mu kinyi w'inyuma wa Inter Domira. Hakaba hari amakuru kandi Sio Mercato ivuga yuko Paris Saint-Germain yifuza gusinyisha Cristiano Ronaldo umuzakishije wa Juventus, anaka Juventus injiye mu rugamba rwo gusinyisha David Alaba nkuko Tutto Sport ibivuga. Ari nako Casemiro nyuma yo gutsinda umugwi wa Bolivia 4-0 bamubaje ati Rodrigo na Vinicius wabona gute. Casemiro aravuga ati bose baracara abana barafise impano. Ati Rodrigo arafise impano kabisa irenze. Ati na Vinicius nawe ntasanzwe. Ati ariko mureke kubacira urubanza ngo ntariko baratsinda ibitsindo. Ati ndabisubiyemo baracara abana igihe cabo kizoza, mureke guma mu bacira urubanza ngo none ngo batigenza neza ngo ansufate ngarasumba ngo bla bla bla. Baracara abana igihe cabo kizoza. Ana ko Liverpool yifuza gusinyisha umunyezamu wa Stoke City Jack Butland, akaba arashobora kuzoca nakina urukino rwa Everton direct. Akaba rero ashobora gukina nyuma yaho Adrien atema rigenza neza mu Harrison Becker afise imvude. Ari na Real Madrid atamugambi fise ugusinyisha Paul
Pogba aheruka kuvuga ko atamukinyi n'umwe atokwifuza gusinya muri Real Madrid, ariko Real Madrid yishiye ivuga ati ntawe dushaka gusinyisha mu nk'iki igiye kuza, ati ntawe dupanga gusinyisha kabisa. Ari nako Luka Modric avuga ati Real Madrid niyampa amahirwe yo kuguma ngaha nzu yahaguma ndaharangiriza umupira w'amaguru. Akaba rero Luka Modric ashobora kuva mw'uwo mugwi, ari nako muri Real Madrid umugwi w'abagore waraye unganije urukino rwabo rwa kabiri nyuma yo gutsindwa Clasico yago ya mbere kuva ibayeho. Akaba rero umukinyi twa Kosovlane Aslani ari watsinze igitsina ca Real Madrid c'abagore kuva ibayeho mu mateka yayo, kuko niko urukino rwabo rwa kabiri bayeho ko ikinye kuva ibayeho. Ari nako Manchester City na Manchester United zitegura gusinyisha umumenyereza wa Tottenham Mauricio Pochettino nk'uko kimenyesha Amakuru de Mila kibivuga. Reka turindiriye bizoherera. Ari nako Mesut Ozil yahawe ubusabe n'umugwi wo muri Saudi Arabia witwa Al Nassr ku miliyoni 5 z'amapaundi, akava muri Arsenal akaja mu uwo mugwi, mukamye yuko Arsenal yaheruka kumusiga mu bakinyi bazokina Europa League. Akaba rero Mesut Ozil ashobora kugenda akava muri Arsenal. Ari nako umumenyereza wa FC Barcelona Memphis Depay avuga ati Wijnaldum yari ku rutonde rw'abakinyi narondera. Akaba ariko yavuze bikaba vyaranse kuri Depay, akaba yavuze ati reka tuvyizere ko dushobora kuzomuronka mu kwa mbere. Akaba yavuze ati reka twizere ko dushobora kuronka undi muntu w'umudage mw'uyu mugwi. Akaba yashaze kuvuga yuko Depay ashobora kuza mu kwezi kwa mbere. Abaje ku kuntu Messi yifashe kuru igihe Suarez yagenda, Koeman yavuze ati nabwiye Messi ati tahura yuko tindatahura uko birimo birakubabaza, atariko ni ibintu nyene birateye ubwoba kuba Suarez agiye, ariko utegerezwa kubitahura kuko na mahitamwo y'umugwi. Reka turangize muri basketball. Akaba rero la Galaxy Lakers ya LeBron James yarayitwaye igikombe cha NBA cy'umwaka itsinze Miami Heat. Akaba ariko rukino rwa gatanu bari batsinze mu game ya Miami Heat, rwa kane bari batsinze mu game ya Miami Heat yari imaze gutsinda zibiri. Akaba rero baciye batahukana ico gikombe. LeBron James kabisa bafasha Lakers iba champion itsinda Miami Heat. Guys, mugire ibihe vyiza, murakoze.